Ku munsi w'ejo twaragarutse ku vyaranze inkuru z'uyu mwaka mu gisata c'ubutunzi. Mwumva gute uyu munsi tugarutse ku vy'inyubako navyo? Naho nyene turagaruka ku bintu 10 vyaranze uyu mwaka. Niyo nkuru nyamukuru turabira hamwe no Musi. Mwiriwe ni David, nizere ko mumeze neza. Duhere ku kibuga c'indege Ndadaye. Ibikorwa vyo kugisanura vyuguruwe itariki 27 z'ukumunani 2024 n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Yari kumwe n'umuserukizi w'igihugu c'Ubushinwa mu Burundi Zhao Jianping. Ivyo bikorwa vyo kwagura ikibuga c'indege Ndadaye bigabuye mu bice bitatu. Igice ca mbere gikorwa ku mfashanyo y'Ubushinwa, hama bishigwe mu ngiro n'ishirahamwe Shanghai Baoe Group Corporation Limited y'Abashinwa. Tukivuga Ubushinwa tubandanye n'ibindi bufasha Burundi ngo bugiye kubaka inyubako ikoreramwo ubushikiranganje bw'imigenderanire. Imiliyoni 28 z'amadolari y'abanyamerika niyo yatanzwe n'Ubushinwa wazokoreshwe mu kubaka iyo nyubako igeretse incuro 11 na garage yo Musi. Ngo ubushikiranganje buzotangura kuyikoreramwo hagati y'umwaka wa 2027 na 2028 bivanye nuko abahinga bazobitegura. Niko ubushikiranganje burakeneye inyubako, ariko n'abanyagihugu nuko nyene. Aha tugomba kugaruka kuri wa mugambi w'uburaro rusangi mu Burundi. Mu kwa gatandatu 2024 umushikiranganje Dieudonné Dukundane yarateye umukono ku masezerano ahuza leta n'amashirahamwe atatu azokubaka inyubako rusangi muri so quartier i Bujumbura n'izege mu gisagara ca Gitega. Mu cirya 2023 ubwo bushikiranganje bwari bwemereye abarundi imbere y'abakenguza amateka ko bugiye kuzubaka amazu y'uburaro 33 buri mwaka ngo yo kwijukira umugambi wo kuba mu bisagara. Ku bantu biyandikishije ngo bazohabwe uburaro, umushikiranganje yavuze ko hari mu ntumbero yo kwereka abikorera utwabo ko bushiramwe imitahe kuko abakeneye ubwo buraro ari benshi. Uyu mwaka wararanzwe kandi no gutangura gusanura isoko nkuru ya Bujumbura. Kwa 31/0/2024 isoko ya Bujumbura yari ifitiye umugambi wo gusanurwa, ariko ufise uwo mugambi mu minwe muri iki gihe siwe yavugwa ko azoyisanura. Fabrice Manirakiza amenyerewe mu bijanye n'inyubaka mu Burundi yahavuye yashikiriza umukuru w'igihugu icifuzo cyo gusanura iyo soko kwa 30 Mukakaro 2024. Hari mu bikorwa vy'indwi yahariwe abarundi baba mu makungu. Itariki 2 z'ukwicenda 2024 niho Fabrice Manirakiza yakomorewe icese isoko yo gusanura icahoze ari isoko nkuru ya Bujumbura. Yaciye rero ashiraho ikigega One Africa Fund cyo kwegeranya imitahe, acamenyesha ko umutahe wo kugura ikibanza ari amadolari y'amanyamerika 103 ku ba diaspora n'ibihumbi 103 vy'amarundi ku barundi baba mu gihugu. Umuvugizi wa leta y'u Burundi Jérôme Niyonzima yongeye ko abarundi bakwiye kumenyera ko akimuhana kama kazi imvura ihise. Wicashizwe imbere kurusha vyose nuko ari abarundi nyene bagomba kwitera iteka no kwiyubakira isoko nkuru ya Bujumbura. Itariki 16 z'ukwicenda 2024 Ubaka Nation niho yatangura ibikorwa vyo gutegura hazokubakwa isoko nkuru ya Bujumbura, izoba ari Bujumbura City Plaza. Mu vyo kubaka amabarabara mu kwa kabiri umushikiranganje yaragabishije ko amasezerano ya leta n'ishirahamwe Sojeya Satom ririko rirubaka ibarabara rya Rumonge ashobora guhagarara canke agasubirwamwo biturutse ku tunenge twariko turibonekeza muri ivyo bikorwa. Inyuma y'impari zabaye mu masezerano hagati ya leta, Sojeya hamwe n'ibanki yatanze ayo mafaranga yo kubaka, ibikorwa vyahavuye bibandanya. Bahavuye rero bigiza aya mazi y'ikiyaga Tanganyika, baraheza baronka imetero zishika 9 zizofasha mu kubaka ibarabara rya Rumonge rishasha no kurikingira. Tukiri mu mabarabara ngo umugambi wo kuzibira ibinogo mu mabarabara uteba kubera ubukene bw'amafaranga mva makungu. Igihe umushikiranganje Dukundane yari karishura ku bibazo vy'abakenguza amateka kwa 19 Ruheshi 2024 yagize ati tumaze kuzibira ibirometero kwadarato 172 bireha n'ibirometero 30. Rero ngo mu nyuma habuze ikaburimbo isanzwe risaba amahera y'agaciro kubera ataboneka ku gihe. Ico gihe Dukundane yaciye avuga ko hari ibikorwa vy'inyubako n'amabarabara birenga 200 mu ntara zose z'igihugu. Mu yandi mabarabara ari karakogwa harimo gusanura RN9 Bujumbura Bubanza
kuva kuri Kotebu gushika ku ruzi Gikoma, navyo biri mu vyatanguye uno mwaka. Dusimbire gato mu nyubako z'umuyaga nkuba. Mu kwezi kwa kane ishirahamwe Ohascom riri mu bajejwe kubaka urugomero rw'umuyaga nkuba Jiji Murembwe ryarahagaritse ibikorwa bimwe bimwe. Imvo nyamukuru ngo leta na Regideso bari bariheraniye amafaranga menshi bigatuma badashobora kugura ibikoresho no guhemba abakozi. Muri uko kwezi nyene itariki zitanu inama nshinga amateka yaheruka kwiga integuro y'ibwirizwa yemeza imfashanyo ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe iterambere IDA ryahaye Burundi kugira ngo umugambi wo kubaka urugomero rw'umuyaga nkuba ku ruzi Jiji na Murembwe ubandanye. Mu ntango z'uku kwezi kwa 12 ibikorwa vyarasubiye birahagarara bitumwe n'ubukene bw'ibitoro. Abakozi basabwe gutaha bakazogaruka ibikorwa bisubiye gutangura. Urugomero Jiji Murembwe rwatanguye kubakwa mu 2019 rutegekanijwe guhera mu mpera z'umwaka wa 2023, ariko harongerejwe imisi y'ibikorwa. Urugomero rwa Jiji ruzotanga umuyaga nkuba ungana na megawatt 32.5. Rwotanguye gukora hirya y'ejo itariki 30 Kigarama 2024. Mu vyatevye guhera n'inzu y'amanama mpuzamakungu yo mw'irohero irimwo. Iyo nzu yitezwe kuzosahiriza mu bijanye no kuronsa Burundi ahabera amanama mpuzamakungu n'ibindi birori bitandukanye. Ibikorwa vyo kubaka iyo nyubakwa vyatanguye muri Ndamukiza 2022. Igihe umukuru w'igihugu aja gusuzuma aho ibikorwa bigeze, yatanze igihe ntarengwa c'amezi 6 iyo nyubakwa ibe yarangiye ibitahavuye bikunda. Mu kwindwi k'uyu mwaka umukuru w'ico kigo yavuze ko badahagarara cane ku kiringo, ahubwo bagerageza gukora ibikenewe kugira inyubakwa bayiheze bayishikirize. Mu bijanye no kubaka ibibuga naho kuva mu kwezi kwa Ntwarante 2025 abarundi bo kwitega gusubira kuraba inkino z'umugwi serukiragihugu inamba mu rugamba ku kibuga Intwari. Vyashikirijwe n'umukuru w'ishirahamwe ry'umupira w'amaguru Alexandre Muyenge ku wa 6 Kigarama, ngo hasigaye gushiraho umusezero n'amatara. Tubibutse ko imyaka 3 iheze umugwi serukiragihugu intamba mu rugamba wakirira inkino mpuzamakungu hanze kuva aho ikibuga Stade Intwari gihagarikiwe n'ishirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afrika kubera kutuzuza vyangombwa. Hari mu kwezi kwa 3 2021. Tuce turangiriza hano. Umukuru w'inama nkeguzamateka yataziriye amazina ya Vyizigiro na Kwihangana abashikiranganje babiri. Umushikiranganje Dieudonné Dukundane mu vyajejwe harimo inyubako yataziriwe akazina ka Kwihangana, nayo umushikiranganje mu vyajejwe harimo ubutare n'agataka Ingenieur Ibrahim Uwizeye amutazira akazina ka Vyizigiro kubera ariyo majambo abo bashikiranganje ngo bakunze kugarukana cane iyo bariko barishura ibibazo vy'inama nkenguzamateka. Mwakoze kudukurikira. Aya makuru muyasanga ku mbuga za Yaga na Iris News. Anje sosubira kuwa mbere.